hama nitwa LBNB kw'izina ry'umuziki w'u Burundi, hama kandi sanzwe nitwa Nzoyisaba Leonard ku mazina niswe n'abavyeyi. Mbega vyatanguye gute? Nindi yakwenspiye narijya usanzwe ugendana umuga bwo kutabona? Mu gutangura umwuga wo kuririmba nari kwishure, hanyuma natanguye kuririmba mu mwaka wa 2023. Niho nakora indirimbo ya mbere yitwa Akahise ku Burundi, ndayishira habona, ndayishira ku rubuga rwa YouTube. Hanyuma rero nca ndagenda ndakora n'ibindi kubijanye na inspiration. Nta muntu je novuga ati nakoreye kariko narisunze ku bandi baririmbyi bagiye baranga umuziki bagiye barangije bakora ibikorwa bihesha agaciro Uburundi, nk'abarya ba Leonard Niyomwungere n'abandi bagiye barakora indirimbo z'igihugu. Urakoze indirimbo yawe ya mbere, bayakiriye gute? Yakiriwe gute? Hanyuma ni n'igiki cyagutumye kigusunikira gukora n'indi ndirimbo ya kabiri? Nkora indirimbo ya mbere gushika no munsi sindavuga ngo irageze kure, ko no kuri YouTube ndabona yuko abantu abamavyuzi batariko barayikurikirana cyane, abo bita aba subscribe abasabone, ndabona yuko ati abantu bariko barazikurikirana, ariko sinzi ko ari kubera ari ama audio gusa cyangwa ari ama video ataragira ama video. Ariko mugabo icyatumye je ndazikora nisunze nk'indirimbo Akahise ku Burundi, nagiye ndisunga ku vy'abamingere twagiye turikukira, nshimira bazanye inta y'ukwikukira ku Burundi. Hanyuma nakoze indirimbo yindi ya kabiri, ngene ndakora n'izindi nk'indirimbo mwumvikano w'ubukwe, ndagenda ndisunga ingene abantu babaho, ingene abantu baza ingozi nyinshi zisambuka inabiriya. Hama ndagenda nkora n'izindi ziraduga, n'izindi nyene bazogenda barumvamo impanuro nyinshi, nuko vyagiye biragenda. No musi turakwakiriye ku radio Terimbere FM, iradi isanzwe ari n'umwana wa Gitega Entertainment TV. Watuzaniye Agakemanyi, ni indirimbo wataziriye Terimbere FM. Mbega iyo ndirimbo ivugamo ubutumwa buhe? N'igiki cyagusunikiye kuririmbira isamirizi nka Terimbere FM? Murakoze cyane. Indirimbo Terimbere FM muri rusangi ihamagarira abantu guhayanisha ivyabo, gukoresha aba publicité biciye kuri radio Terimbere FM, kuko atahandi bakirana neza kandi atangorane ba muntu bamufata neza agiye gukora ivyiwe, atangorane nubwo worora inkwavu, worora ingurube, umwobo izo yavuga mu vy'abarimyi n'aborozi. Rero muri make yakira bose mu bijanye n'ama publicity. Hano cyatumye kinsunikira kuyikora iyo ndirimbo. Naranezerewe cyane ingene iradiyo yabaye ya mbere mu gufata intambwe, guharira umwanya abagendana ubumuga bakinjira muri studio ubwabo, atari babandi bagiye gufata amajwi ati iri ni je twafashwe ry'ugendana ubumuga, bemera kubaha ikiganiro batabarihishije. Ndavuga ati aba bantu kweri n'abambere, kumbe ni vyiza yuko nanje nk'ugendana ubumuga noseruka nkagira agaseke mpaye isamirizi mu vyo nkora. Kurya umuntu yimbura akavuga ati ndatoye inganogano, ubwa mbere mpora niyumva neza cyane, kandi iyo ndiko ndumviriza isamirizi nkasanga hariho indirimbo nakoze y'abagendana ubumuga, hari ikiganiro c'abagendana ubumuga, ndimva ndanezerwa cyane iyo ndirimbo ari itangura ikiganiro kandi kagiheraheza. Muri make rero ibituma numviriza isamirizi cyane nuko kuntu yitaho ibikorwa vyacu. Nigiki usaba ubuyobozi bw'isamirizi? Hanini ubucuti nibwo bukomeye, kuko ibindi navyo nyene nk'ubu isamirizi yemeye ko twunga ubucuti, burya ibindi vyose baravyiyumvira, kuko umwana iyo wemeye kumutunga ukamubwira ati ndagushize mu bana banje, ibindi vyose bikwiye. Kuzomuha iparasera canke kuzomuha ibindi, kuziyumvira ukamugurira isabune, uba wavyemeye. Muri make ikintu nsaba ubucuti bukomeye hagati ya jewe n'isamirizi Terimbere FM, umuco mw'iterambere.
burya maze kuvuga isamirizi ico kimwe n'umuyobozi uretse ko isamirizi ni mwebwe hariho abamenyesha makuru kuyumvira indirimbo mukavuga ati nzi indirimbo nizanaka ariyumviye kuri ibi nibi na biriya reka natwe turabe ikintu tumukorera ukacaho nk'ubu ushitse ku radio ufashe microphone ukashira ku indirimbo yiwanje ikavuga abantu bakayumva mu bisanzwe ukazigirira promotion ivyo yamenyesha makuru namwe murabishoboye hanyuma ubuyobozi bw'isamirizi cyane mbanje ndabashimire kwa bariyumviriye gushiraho iyi radio twese duhurirako hanyuma ico ndabasaba nuko ibikorwa vyanje bifatana nkama bakabona yuko nanje ngomba gushika kwihangira hama bakamfasha gushika kuri iryo hangiro nipfuza na cyane bakamfata mu mugongo mu byo abashoboye ari nk'amasanamu maze gukora indirimbo zishika 8 ariko nta nimirakira ama video kubera ibibazo by'ubukene ntafise uburyo bukwiye ariko biyumviriye nko kufasha mu masanamu bakafasha aho kuza baramenyekanishiriza ibikorwa vyanje aho bashika babagize neza cyane. Tugende kubijanye n'ingene mu mibereho yawe mbega uburyo ukoresha bwo gusohora indirimbo uburonka gute? Nukuri uburyo no kwiyumvira kwa muntu kuko jewe ngomba gukora ikintu sininda kukubwira ati mpindirimbo amahera ngomba gukora indirimbo yinaka wewe waza ukiyumvira ati ngomba gukora ngo wewe ndaguterereye ni intererano mu bisanzwe z'abantu abana bari biyumvira bakaja hamwe hama bakagira ico bakampa support. Nino ndirimbo y'ukwikukira wifuza ko yoshika? Indirimbo ni igihugu cy'u Burundi ndifuza ko yohera ko bakuru imitumba canke abanyumba 10 igashika no mu bushikiranganje bw'indero mbere ndetse igashikira umukuru w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi hama ikamanuka abanyeshuri bakayimenya ku buryo hirya yejo bakazomenya abaturondereye intahe y'ukwikukira gushika no munsi hariho abatabizi bataramenya ingene ndifuza yuko yonagira n'amasanamu ku buryo abantu bose bayikurikirana bakabona Bagasore yari uwahe Ndadaye yari uwahe Inde yari uwahe ivyo byose bakabimenya ababirigi barabahe bakabona ikimoka ingene cari kimeze uko byose birimo gutyo abanyeshure bariko bararukubu bakayiga nabo nyene bakazomenya cyatumye dushikira intahe yo kwikukira ku Burundi kugira tukaronka n'amahoro no munsi. Iyo ndirimbo yataziriwe gute? Akahise ku Burundi. Uyisanga he? Uyisanga kuri YouTube ushatse wandika indome zine LBNB wandika L na B na L ndende na B na N hama ukacushira kwa kaburungu mukacugira B kandi aho ucutora indirimbo ziwanje. Zimaze kugera kuri zingahe? Indirimbo zishika 8. Yego. Nuko tugaruke ku ndirimbo wataziriye y'abageni. Wayitaziriye? Umwumvikano w'ubukwe. Inspiration wayikuye he? Wayigeneye bande? Inspiration aho nayikuye ku ngo zirirwa zirasambuka nke muri zo canke nyinshi muri zihari. Uno munsi umuntu narigeze kuza ndabivuga abantu barashwana baratwarana bamaze imyaka 10 ningahe hariho umuntu gushika uno munsi abafise imyaka 15 cyangwa 16 17 ati ndipfuje kuzana umugore mugabo kera wumve hariho bazana abagore bafise imyaka 30 kugira bubake ingo neza uno munsi rero wamuzana ufise imyaka 17 nayo ko mbafise imyaka 15 ntimuramenya kurima ngo mwitunganirize ingo ziwanyu ntimuramenya gutora kuza murafashanya hageze aho mugakena ivyo mwazi canke mumaze kubakana mukavyarana mukibaruka abana mukaca mutangura gushwana umwe ngo burya jewe sinagukunda uwundi ngo sinagukunda ngo raba ntiwoga ubwo ntasabu n'umugurira canke bivi wawe vyo hose biva mu ngo zanyu biva muri mwebwe nyene kuba mudafashanya hanini iyo ndirimbo nashatse guhanura muri bose abantu bose kubanza kumvikana imbere y'uko muzobaka ingo zanyu. Igenewe bande?
igenewe kwaruka rwose muri rusange. nuko akari ku mutima Leonard. Akari ku mutima bwa mbere mana nabivuze mbanje gushima ndongeye gushimira cyane ubuyobozi bwa radio na televiziyo bambe bwa radio Terimbere FM isamiranira ngaho Igitega. Hanyuma kandi ikindi nuko mu bindi ku mutima nuko abantu bose bokumva ibikorwa vyanje, abamenyesha makuru amaradiyo yose muhanimire muza muravugana indirimbo zanje bakazikurikirana bakazerekana abantu bakazivuza cane, haba ibikorwa vyanje bigafatwa mu mugongo nk'ivyo mwana agenda muga mugabo gusa nkazo kushikugiraho gushikaho umuziki wanje uzonshikana kwihangiro cyo kudasegerereza. Murakoze. Ubundi abo gukenera bo gusangahe? Abonkenera bo kuronka gute? Abonkenera ubu no munsi murakoze cyane no kumbaza ico kibazo. Ndanasaba cyane wogira uburyo bukwiye ko yonterera nkazogwa Android. Uno munsi yo nta nimero ya WhatsApp no tanga uko ntayo mfise, ariko ndakoresha telefone isanzwe ni 68 935 canke 68 hama amajana 935 ubusa 29 niyo nimero iri kirakora vyifata kibanzo no munsi. Nuko ndagushimire cyane Leonard. Murakoze gose.